Hero ndabaye kazi kuri Intare Web TV turabira hamwe amakuru y'inkino ariko aravugwa hirya no hino ku isi mu bihugu bitandukanye duhereye no ngahe iwacu muri Afrika muri rusangi. Rero ushimire wamaze gukora cyangwa subscribe kuri chaine yacu, ndagusaba utarayikora ko wayikora ukazazo rero urabona ibiganiro vyacu vya buri munsi vy'inkino. Ndagusaba kandi ko uzatumira n'inshuti zawe gukora partager tukaza nyine tukaba umuryango wagutse muri rusangi. Amakuru y'uyu munsi reka tuyahere ngahi iwacu. Rero murabizi ku munsi w'ejo mwarabimenye aho rero abasore bacu b'abarundi bafashe indege berekeza mu gihugu ca Turkiya gukora igeragezwa. Abana bakaba ari abasore babiri ba Aigle Noir aribo Irakoze Picre akina nk'inkizinye muri Olympique Star na Joseph Shimirimana, ubundi akaba ari wa Musongati ari Eric Ndize nyene kizigenza wa Musongati, bakaba bagiye mu gihugu ca Turkiya gukora igeragezwa. Nibashimwa bazoce bagugwa akaba bazosangayo Neshimiye Yusuf Nyanga asanzwe akinayo mu mugwariye n'Imana ya Sport ariko ashobora kuvayo kuko ari marifuzo n'imigatari miki harimo iyo muri La Liga, muri Ligue 1 hamwe n'imigwi yo muri Turkiya mu vy'ukuri nayikomeye nka Galatasaray n'iyindi. Tukuri ngahi iwacu nyene ku munsi w'ejo mu gihugu ca Afrika y'Epfo hari urukino rwari rwahuje TS Galaxy na Chipa United. Chipa United itsinda igitsindo kimwe, igitsindo cyatsinzwe mu vy'ukuri n'umugabo wo mu Burundi Sabimba Frederic, myugariro wo mu Burundi akaba mu vy'ukuri yafashije uyu mugwi wa Chipa United kuva muri zone de relegation atsinda igitsindo mu minota ya nyuma. Tungira ngaha nyene muri Afrika akaba ku munsi w'ejo inkino za cyane zaratanguye. Cameroon yakiriye ikaba yatanguye itsinda Zimbabwe igitsindo kimwe mu busa, mu gihe mu rukino rwakurikiye umugwi wa Burkina Faso watsinzwe no mugwi wa Mali igitsindo kimwe mu busa. Kwa mu itsinda rya mbere Cameroon ariyo ya mbere n'amanota 3 nyene ikabikurikiwe na Mali n'amanota 3, mu gihe Burkina Faso na Zimbabwe bose bafise amanota ubusa. Akaba kandi mu ico gikombe harabaye ikintu cyitwa nka insolite kuri Afrika, aho rero mu menyereza Zimbabwe nyuma y'urukino yavuze yuko batsinzwe ariko Cameroon yakoresheje ibintu vy'ibintazi vy'uburozi bivanye n'ukuntu babonye igikoko capfuye cagahungarema mu kibuga ku minota 20. Umumenyereza Zimbabwe avuga ati iki kintu n'uburozi mwaturoze mudutsinze kubera mwaturoze. Resa mitumeze nk'abagaruka gato ngaha iwacu mu Burundi ni Fiston Abdoul Razak ku munsi mu vy'ukuri wa gatanu yasinye mu gwa Yanga Africans asanga hiyo Sedoni wazonkiza akamenyesha amakuru by'igihugu ca Tanzania ariyo nkuru vyagarutse ko cyane uyu munsi, aho rero vyatubwira biti Chikwende akaba ari umusatizi nawe ya Simba iheruka gusinyisha, batubwira bati Chikwende na Fiston akazi katanguye kare mu vy'ukuri kabagarutse mu vy'ukuri ku Fiston Abdoul Razak bavuga bati uyu mugabo mu vy'ukuri aje ngaha muri VPL ibintu bigiye gukomera. Akaba ari Fiston Abdoul Razak kandi yanavuze ati tukutane uwanjane, bakaba bamugeranije na Chikwende umusatirizi wa Simba nawe yacisinyisha ku munsi wa gatanu nyuma yo kubona yangisinyishije umugabo mu vy'ukuri Fiston Abdoul Razak wo mu Burundi akakimenyesha ko kabacagarutse no kuri Sedoni wazonkiza avuga ati nitacha historia Yanga Africans. Kwa mu vy'ukuri yavuze ati n'amateka kuri Yanga Africans, akora umugabo mu vy'ukuri abandanye gukora amateka atari make. Akaba ikimenyesha amakuru mu Wana Sport nawe cyagarutse kuri Fiston Abdoul Razak tubwira kiti Simba mufise Chikwende natwe dufise Fiston ati tukutane uwanjani. Akaba niki kimenyesha amakuru cha Yanga Sport cyagarutse kuri Fiston kitubwira kiti striker mpya ati umusatizi mushasha wa Yanga Africans ati umugabo mu vy'ukuri agiye gukora ibikora inka ati barazinanye na Fiston Abdoul Razak tunumwe mu bantu bigenje neza cyane kuva kera mu mugwi yagiye yaracamwo. Agafiston Abdoul Razak mu vy'ukuri bamwiteze ko ibitari bike mu gihugu ca Tanzania, tunamutera intege tunamwipfuriza n'amahirwe amasa muri rusange. Michezo yagarutse no kuri Ndayiragije Etienne mumenyereza wa mu gusura kagihugu wa Tanzania, aho bari mu nkino za cyane zirimo zabera mu gihugu ca Cameroon. Akaba bafite urukino ku munsi wa kabiri bazotana mu mitwe mu vy'ukuri n'igihugu mu vy'ukuri ca Zambia saa 12 z'umugoroba. Akaba Ndayiragije avuga ati tupo salama ati tumeze neza mu vy'ukuri twiteguye gutanga intsinzi ku banyagihugu bacu ba Tanzania. Mesut Ozil umugabo w'umudagi w'umunyaturkiya, umugabo mu vy'ukuri akina mu Arsenal nyuma yo kudahabwa igihe gikwiye cyo gukina, akaba umugabo agiye gucandukana mu Arsenal akaba ibintu byose yamaze kumvikana. Akaba mu vy'ukuri ari inkuru mbi ku bafana Barcelona abonye babaye. Akaba umugabo agiye kuja mu gihugu ca Turkiya nyene yasanzwe akomoka mu gwa Fenerbahce. Akaba rero ibintu byose yamaze kumvikana na Arsenal kurangiza amasezerano yari afise mu uwo mugwi mu vy'ukuri. Akaba agiye kuva magende muri Fenerbahce iwabo. Ronaldo Nazario ku munsi rero wa wejo yagiranye ikiganiro n'ibimenyesha amakuru cyo mu gihugu cy'Ubutaliyani Gazeta
dello Sport yavuze amajambo atandukanye, akaba yavuze kuri Cristiano Ronaldo aravuga ati ni umugabo atandukanye, ati namubonye muri Real Madrid ukuntu yimanajinga n'ukuntu yigenza, ukuntu yamenya kwigenzura, ati uyu mugabo ndamubona akazoka intagushika ku myaka 40. Akaba rero Ronaldo Nazola yanavuze yuko Real Madrid yakoze amakosa kuba yararekuye Ashraf Hakimi akaja mu Rwanda Domira akafundira Real Madrid, aho yavuze ati uyu mugwi wanje wa kera warakoze ikosa mu vy'ukuri. Muri Paris Saint-Germain nawe nyene akaba Imana mu rukino rwa rwa Ligue 1 kuruzawa yabarokoye mu gutsinda igisindo kimwe mu musi umugwi wa Angers, akaba ari batsinze igisindo kimwe mu musi ca kuruzawa ku minota 70. akaba mu vy'ukuri muri Shop cinatamenyereje ku rukino nyuma yo kutorwa positive kuri coronavirus. Akaba Kylian Mbappe yamaze inkino 8 muri Ligue yatsinze ibitsindo 2 gusa, ubona ko mu busore abananya kwigeza nabi inkino 8 ibitsindo 2, ubona ko ari mwara bamu bihe bibi kuri we. Akaba atari ni Kylian Mbappe wenyene kuko n'uyu mugabo mu vy'ukuri Timo Werner wa Chelsea, ubona ko bibandanje kwanka. Uyu mugabo akaba yamaze inkino 10 zikurikirana muri Premier League, yarabuze igitego mu vy'ukuri, ubona ko wakushina amakaziyo aboneka. Akaba yatsinze igisindo kimwe gusa mu nkino 14 yaheruka gukina muri Chelsea mu mahiganwa yose. Ico gisindo akaba yagisinze akagwe ka Morikambe munakibuka baheruka guhura mu vy'ukuri muri one ko umukenyi Chelsea yasinyishije umusatezi w'umudaga kiri muto, bibandanya kwanka mu vy'ukuri ko yadapta muri Premier League. Akaba mu vy'ukuri naho Werner yarimo biranka, Mason Mount yarimo arigenze neza mu vy'ukuri, akaba yakriye amachance amahirwe ashika indi mu rukino barimo barakina Fulham. Akaba mukinyi wa Chelsea amaze gukereya amachance menshi mu rukino rwo hanze muri amazi 5 aheruka muri Chelsea. Mu vy'urana ko umusore yanayirokoye mu gutsinda igitsindo, akaba yanatsinze n'igitsindo c'amajana 8 cyo hanze muri Chelsea muri Premier League mu bitsindo vyo hanze y'ikibuga cyaba. Akaba mu guhamira ari Manchester United umaze gutsinda amajana 93 mu gihe Arsenal ya kabiri n'ibitsinda amajana 17, mu gihe Chelsea nayo yakwije ibitsinda amajana 8 mu vy'ukuri vyo hanze muri Premier League. Ifashije na Mason Mount twokwirwa nk'umukinyi wa mbere mwiza muri Chelsea muri iki gihe. Kaba ndikimenyesha makuru mu vy'ukuri Daily Mail arivyo cyane kiragaruka ko mu vy'ukuri kitubwira kiti Mount mu vy'ukuri adugije Chelsea. Kaba cyagatswe ko majambo ya Frank Lampard nyuma yo kinamara avuga ati dutegerezwa kurondera ibirenze mu vy'ukuri tugakora ibirenze byo twakoze. Nabonye Chelsea nayo yatsinze mu vy'ukuri yari yakinye nabi, gukina nabi kaburi gitsindo gasitira kuronka igitsindo n'umugwi nka Fulham wari wahawe rouge mu gice ca mbere kirangiye. Mu vy'ukuri no ko Chelsea nari ukuntu mu vy'ukuri tari mu nzira nziza. Akaba na Diere Sare yagarutse kitubwira ati Master Mount atavije Chelsea mu vy'ukuri kuyirosa amanota 3 yarakenewe cyane. Akaba Diere Sare yagarutse no kurukina mu vy'ukuri ku ntambara kuri El Clasico y'Abongereza uyu munsi 14:30 hagati ya Manchester United na Liverpool mu vy'ukuri kuri Anfield. Kitubwira kiti you are the top dogs now. Akaba cyagaruze mu vy'ukuri ku majambo ya magwi hamwe re mu vy'ukuri na Jurgen Klopp hari magwa yavuga ati gutsinda mu vy'ukuri ni cash ngaha, ati ntsinzi ngaha iritezwe Anfield. Nkabibutsa yuko Liverpool imaze imyaka ishika 4 idatsindirwa Anfield. Awari hari magwaya kizigenzo wa Manchester United yavuze ati turi tayari kuronka intsinzi Anfield naho byananiranye, ariko sidemo ndayibona mu vy'ukuri. Kakimenyesha ko kinatweze ko mu vy'ukuri Ozil vyamaze kurangira mu mugwi Arsenal. Daily Express yavuze ko urukino mu vy'ukuri n'amajambo arimo arateranwa hagati ya United na Liverpool. Klopp avuga ati ndishimye cyane ko narahakaniye United, nkayibwira yuko nashaka kwimenyereza igihe nava muri Dortmund nkaza muri Liverpool, ati narayiteye indobo kandi ntavyo nicuza ndavyishimiye. Akaba mu vy'ukuri imigwi iraterana amajambo, inkoko niyo ngo majuna zihina nusu mu vy'ukuri cy'abakono baza kwigenza muri Clasico y'Abongereza urukino rurindiranwe igishika. Aka Klopp kandi ikimenyesha ko gyerekeye financial kitubwira kiti we are hunting for United, turimo turahiga United mu vy'ukuri tukuri mu kibanza ca mbere. Klopp ubona ko yakaniye na Liverpool aza kuba rukire mu vy'ukuri umuntu adakwiye gucika muri Clasico y'Abongereza, abantu barindiranwe igishika. Akaba mu vy'ukuri Clasico itezo mu Bwongereza gusa ko no mu buterano mu vy'ukuri uyu munsi afise urukino twokitanga Clasico. Ikimenyesha makuru Corriere dello Sport kitubwira kiti uyu munsi mu vy'ukuri ni
ijoro mu vy'ukuri ry'abagabo ni ijoro ry'ibihangange, the night of giants, cyagaruze ku rukino za guhuza Intare na Juventus umunsi 3:45 kitubwira kiti mu vy'ukuri uru rukino hagiye gupfa umuntu hagati y'imigwi ibiri y'ibihangange mu gihugu mu vy'ukuri c'Ubutaliyano. Sport nayo tubwira ati turihanganishije uza gutakaza urukino mu vy'ukuri mu vy'ukuri urukino ruza kuba rutoroshe hagati y'imigwi ibiri. Juventus kibandanya kwishakisha aba yuko yoduga kegera Arsenal na Intare zirimo zirayisiga mu gihe mvivire batubwira bati Cristiano na Lukaku aza ko ari duel ikomeye cyane hagati mu vy'ukuri y'abagabo babiri, umwe w'umubirigi n'undi munyaportugal. Ubona ko biza kuba bitoroshe hagati y'abagabo babiri uyu munsi gace saa 3 n'inota 45. Garagaza ati Sport nayo tubwira ati uyu munsi mu vy'ukuri nijoro mu vy'ukuri ry'intwari, ni ku ntwari hagati ya Lukaku na Cristiano Ronaldo. Ati no tuza kubonera mu vy'ukuri gihangange muri Serie A yo mwaka, akaba mu vy'ukuri urukino za kuba rutoroshe hagati ya migwi ibiri yose tegezwa kuronka intsinzi vyanka vyakunda kugira babandanye begera Arsenal irimo iragenda basiga cyane Juventus yo bikenera urukino kuta Intare kuko Juventus imaze n'igihe irimwo irigenza nabi cyane. Mu gihugu ca Espagne naho hari super final, kimenyesha makuru Mundo Deportivo kitubwira kiti super final uyu munsi hagati ya Atletico Bilbao na FC Barcelona kuri Super Coupe ya Espagne umunsi saa 4 z'ijoro. Ati Barcelona za ko irimo iragwanira igikombe cyawo cya mbere mu iyi sezo, mu gihe Barcelona na Atletico Bilbao naza kuba mu vy'ukuri baragwanira iki gikombe. Ati Ronaldo ko Imana ashaka kwibika iki gikombe kugira icizere kigabanuke. Ati uyu mubosi kabisa wa FC Barcelona Ronaldo ko Imana biritizwa yuko aza gushira Leo Messi mu bakinyi baza gukina urukino, ariko bikavuga yuko ashobora kuza gutangwa mu vy'ukuri ku bench kubasubiri ku ntebe y'abasubiza inyuma ko bafise akabazo mu mitsi mu rukino yakinye guhagarara ndamwira mwaraye banyuko urukino rwa Real Sociedad atigeze akina. Kimenyesha makuru AS naco kitubwira kiti nga mu gihugu ca Sevilla mu vy'ukuri turabingize mu tusinde surprise canke mu dutangaze. Atletico Bilbao itsindira urukino twishima ba Madrid. Ati Barcelona mu vy'ukuri ko rimagwa na Atletico Bilbao kurabe ko umwe muri bo yotahukana ikombe cha Super Coupe ya Espagne y'uwo mwaka mu vy'ukuri. Ati Leo Messi biramenyekana ko azakina urukino, barindiriye mu vy'ukuri ingingo y'abaganga ku munota wa nyuma. Marca yagarutse no kuri Marco Asensio itubwira ati ni umwe makinya barafashe Real Madrid muri iki gihe nyuma yo kwigeza nayo cyane mu ntango za Liga. Ati umugabo arimo arafashe Zidane kwigeza neza cyane no kuraba yuko boronka igikombe ca La Liga cy'uyu mwaka. Ikimenyesha makuru sport cyo mu gihugu ca Espagne ikatanya kitubwira kiti uyu munsi ushobora kuza kuba ari umunsi mwiza cyane ku banya Barcelona n'abanya Catalonia muri rusangi. Ati uyu mugwi wacu urimo ararondera igikombe cyabo ca mbere mu iyi sezo. Ati Messi arimo aragenda kirashobora gukina urukino naho yotangura ku bench reka tigezwa ku rukino. Ati ko Imana yavuze yuko intsinzi ariyo ibajanye Sevilla, mu gihe umenyereza wa Atletico Bilbao Marcelo we yavuze ati gutsinda mu vy'ukuri aza kuba ari amata, winning would be milk. Akaba ari ikimenyesha ko tunatubwira ko Barcelona amaze kwemeza yuko yasinyishije Garcia, ariko bikaba bitazokunda yuko aza muri ku kwezi kwa mbere ko amatora yegejwe imbere. Umva ntivyo kunda yuko bacamuzana ta president hari akabazoshaza muri mwici ku buntu ahazosinya amasezerano y'imyaka mu vy'ukuri 5 mu mugwi wa Blaugrana. Les amis, reka turangirize kuri Ali Kiba, umugabo mu vy'ukuri w'umukapa mu gihugu ca Tanzania wotukute nk'umuririmbyi wa kabiri muri Tanzania ya Diamond Platinumz. Umugabo asanzwe akora umupira w'amaguru vyo gupfa, akamuvira kuri konti we ya Twitter yavuze ati iyo jewe ntaza kuja mu bintu by'umuziki nta nkika yuko mba nkinira umugwi wa Young Africans. Ati uyu ni wa mugwi mba nkinira iyo ntaja mu muziki mu vy'ukuri. Guys, mugire umunsi mwiza n'umunsi wa Mungu mwiza na weekend nziza muri rusange. Murakoze cyane.